nongeye kuguha ikaze mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Wowe ukomeje kudukurikira uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ukaba ukomeje kubana natwe 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze muri aya makuru, reka tuganire kuri inkuru mbi. Ni inkuru mbi tugezeho muri aka kanya. Ni inkuru rero y'umunyarwandakazi wapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yazize iki? Byagenze bite? Ese nuwe butumwa butangwa na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu? Mu by'ukuri reka turebere hamwe iyi nkuru. Ubuyobozi muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu buvuga ko hari umunyarwandakazi witwa Jeanne Uwayo Harrison wapfiriye i Dubai. Uyu mugore rero bivuga ko yari afite n'ubwenegihugu bwa Kenya, ariko n'umunyarwanda, yari afite n'ubwenegihugu bwa kabiri bw'igihugu cya Kenya, nacyo kibarizwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ambasade y'u Rwanda rero muri kiriya gihugu ikaba mu by'ukuri byatanze ubutumwa bukomeye cyane bwo kwihanganisha umuryango wa Jeanne Uwayo Harrison. Akaba rero mu by'ukuri bivuga ko yaguye mu bitaro biri Dubai amaze iminsi arwaye. Kugeza magingo ngaya ntabwo aramenyekana se yazize iki. Yazize icyorezo cya COVID-19 cyangwa yazize ubundi burwayi busanzwe, ntabwo kigeze bitangazwa. Hanyuma rero mu by'ukuri ambasaderi w'u Rwanda muri kiriya gihugu Bwana Emmanuel Hategeka akaba avuga ko umuryango mugari w'abakozi b'ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bafashe mu mugongo umuryango wa nyakwigendera. Ikiriho nuko na ambasaderi Emmanuel Hategeka nawe aherutse gupfusha nyina umubyara mu minsi mike ishize. Nyina akaba rero yatabarutse afite abuzukuru bagera kuri 21 ndetse n'abuzukuruza 27. Ni inkuru twagarutseho mu minsi mike ishize. Umubyeyi rero wa ambasaderi Emmanuel Hategeka witwa Mukamukomeza Monique akaba rero mu by'ukuri nawe yaritabye Imana mu bihe bishize, gusa we yari afite mu by'ukuri imyaka igera kuri 91. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1930 nk'uko byagiye bitangazwa. Akaba rero nawe mu by'ukuri navuga ko ni inkuru mbi cyane z'impurirane kuri ambasaderi y'u Rwanda Emmanuel Hategeka, nubwo bwose nta sano afitanye n'uyu wapfiriye i Dubai, uyu munyarwandakazi, ariko ikiriho nuko ni kimwe mu bihugu mu by'ukuri afite mu nshingano nka ambasaderi y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Akaba rero navuga ko n'andi maboko u Rwanda rubuze. N'indi nkuru mbi rero mu by'ukuri ku banyarwanda aho bari hose, cyane cyane umuryango w'uyu mukobwa witwa Jeanne Uwayo Harrison. Reka rero dukomeze kumwifuriza mu by'ukuri ruko ridashira, kandi mu by'ukuri twihanganisha umuryango mugari w'abanyarwanda aho bari hose, n'umuryango birumvikana Imana ikomeze ibahe kubyakira, ntabwo biba byoroshye na gatoya. Hanyuma reka mbabwire ko uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda yamaze kurega Alain Gauthier wa CPCR. Wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda mwaka wa 1994 Jean Marie Vianney Ndagijimana avuga ko yatanze ikirego mu nkiko zo mu Faransa arega Alain Gauthier ukuriye Collectif des Partis Civils pour le Rwanda kumusebya mu ruhame. Ndagijimana wabaye ambasaderi w'u Rwanda i Paris hagati y'umwaka wa 1994 na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda igihe gito mu mwaka wa 1994. Ubu atuye mu Faransa, ari naho rero yatanze ikirego. Alain Gauthier warezwe akuriye ishyirahamwe rishakisha abakekwaho uruhare muri jenoside mu Rwanda baba mu mahanga ngo bashyikirizwe ubucamanza. Ikirego cya Ndagijimana gishingiye kubiri mu nyandiko y'ikinyamakuru The New Times nk'uko BBC dukesha inkuru bitangaza. Iyo nyandiko ivuga kuri bamwe mu bashinjwa na Leta y'u Rwanda gukora jenoside cyangwa se kugira ingengabitekerezo ya jenoside. Ikinyamakuru gisubiramo amagambo Alain Gauthier avuga ko Ndagijimana ari umutima wa network y'abantu bashinze amahuriro y'umuco, ariko bahura mu by'ukuri bafite impamvu za politike. Ndagijimana yabwiye BBC ati kuvuga ngo ndi umutima cyangwa se amasanganzira y'abajenosideri sinshobora kubyihanganira, nicyo cyatumye rero ngana inkiko. BBC ikaba yagerageje kuvugana na Alain Gauthier ntibyashoboka, nk'uko aya makuru atugera akomeza kuyabivuga. Ndagijimana akavuga ko atihishe i Orient mu Faransa nk'uko inyandiko ya The New Times isubiramo amagambo ya Alain Gauthier ibivuga, kuko ngo ari mu bantu bagaragara no mu biganiro bitandukanye. Ati abihisha ni inkozi z'ibibi, njyewe rero ntabwo nihisha kuko ntacyo ntinya.
Ndagijimana avuga ko yizeye ko azahura amaso ku maso na Alain Gauthier mu nkiko agasobanura ibyo yamuvuzeho n'inyuma rero yo gutanga ikirego. Reka mu yandi makuru mbabwire ko byamaze guhishurwa ko Donald Trump yakingiwe COVID-19 mbere yo kuva ku butegetsi. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umugore Melania Trump byatangajwe ko bahawe urukingo rwa coronavirus mbere y'uko bava muri White House, ubwo rero uyu mugabo yasimburwaga na Joe Biden wamutsinze amatora. Abajyanama ba Trump batangaje ko muri Mutarama uyu mwaka aribwo we n'umugore we bakingiwe COVID-19. Ntabwo bizwi neza ubwoko bw'urukingo bahawe ndetse n'ingano yarwo doze, no kuvuga bahawe. Ibi rero bikaba bitangajwe nyuma y'aho ku cyumweru Trump asabye abamushyigikiye kwikingiza iki cyorezo, akavuga ko iyo umuntu ahawe urukingo nta babare yumva, ati rero buri wese agende akingirwe. Iyo mvugo ya bwana Trump itandukanye kure n'ibyo yakundaga kuvuga akiri perezida, aho akenshi yabaga abusanya n'ibitangazwa n'abaganga mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, dore ko yamaganiye kure ibyo kwambara agapfukamunwa ndetse no guhana intera. Mu koza hagati y'2020 byari byatangajwe ko Trump atazahabwa urukingo rwa coronavirus keretse niruba rwemejwe n'itsinda ry'abaganga bo muri White House nk'uko byari byatangajwe. Reka dusoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko Papa ucyuye igihe Benedicto yanenze urugendo rwa Papa Francis muri Iraq. Uruzinduko rwa Papa Francis ateganya kugirira muri Iraq rwanenzwe na Papa ucyuye igihe Benedicto wa 16, avuga ko nubwo ari urw'ingenzi ari urugendo ruteye impungenge ku mpamvu z'umutekano n'icyorezo cya COVID-19. Papa Francis azagira uruzinduko rw'iminsi 3 muri Iraq, aho azasura imijyi 6 yo muri iki gihugu yashegeshwe n'intambara n'amakimbirane. Iyo mijyi kandi iri kugaragaramo ubwiyongere bukabije bw'icyorezo cya COVID-19 n'amakimbirane, akaba yarongerero kubura. Papa ucyuye igihe Benedicto wa 16 imyaka 93 yavuze ko urugendo rwa Papa Francis ari ingenzi cyane, gusa rugiye kuba mu bihe bigoye kuko Iraq idateka. Ati mu by'ukuri nzakurikiza Papa Francis amasengesho yanjye. Papa Francis imyaka 84 arashaka kugaragaza ko yifatanyije n'abakristo banyemuke bo muri Iraq bakunze rero kugirirwa nabi kuva ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga ibitero muri iki gihugu byakuye Saddam Hussein ku butegetsi 2003. Byitezwe ko kuri uyu wa gatanu azaba abaye Papa wa mbere usuye Iraq. Agiye kujya muri iki gihugu nyuma yaho yakingiwe icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi muri rusange. Ku cyumweru gishize ambasaderi wa Vatican muri Iraq witwa Mitja Leskoval yanduye COVID-19. Urugendo rwa Francis Papa ruje rusa n'urwuzuza inzozi za Papa Yohani Paulo wa kabiri wari ufite muri gahunda gusura iki gihugu. Wa gatanu nibwo Papa azagera i Baghdad asura agace gakomeye cyane amateka ya Kiliziya kavukiyemo Aburahamu nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu ijo ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba ONU mu gisagara ca Dikwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, zirukana abasirikare zigota abakozi 25 zongera ziraturira ico kigo cyose. Igisirikare ca Nigeria cavuze ko carungitse abasirikare bari mu gisagara ca Marte kiri ku birometero 40 n'indege z'intambara 2 na kajugujugu gufasha gutuza abo bagwanyi. Iki gitero kibaye inyuma y'imyaka 3 abo bagwanyi nyene bateye ikigo ca ONU cari mu gisagara ca Rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018, aho bishe abakozi 3 batanga imfashanyo bongera abanyuruza umukenyezi umwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi bwabaye muri Chad ku munsi w'Imana, kandi agasaba ko haba ibiganiro vya politike. Ubwo bwicanyi bwabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cariko kiragerageza guhagarika umukandida Yaya Dilo Jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kane kuza. Umuvugizi wa Guterres Stefan Dujarric yavuze ko uwo mutegetsi asaba abategetsi ba Chad gukora itohoza ryimbitse kuri ubwo bwicanyi no guhana ababukoze. Abantu bashika kuri 2 barishwe, abandi 5 barakomereka inyuma yo kurasana kwabaye ku munsi w'Imana igihe abajeje umutekano bagerageza guhagarika umunyepolitike Yaya Dilo ku rugo iwe ku murwa mukuru N'Djamena. Leta yatangaje ko 3 mu bakomeretse bari abasirikare, ariko Yaya Dilo
we yavuze ko bapfuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta kandi ko umuvyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe. Muri Afrika kandi icegera ca perezida muri Zimbabwe Kembo Mohadi yaratanze imihoho cyo ku musi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icaha c'ingeso y'ubusambanyi. Yasabye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu. Ibimenyesha makuru muri Zimbabwe kuva mu kwezi guheze byarushirije gushira ahabona amajwi yafashwe aho umutegetsi yumvikana ariko asaba kuryamana n'abagore batari bake harimwo n'ugukorera mu biro vyiwe. Washington, ijwi rya Amerika. Mu makungu abakora amatohoza b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri Syria zimerewe kandi ko biteye amakenga. Raporo yabo izohabwa akanama ka ONU kajejwe uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu. Iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuri Syria yerekana ivyemeza by'abafunzwe baborezwa igufa kandi n'ibindi vyaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu 2011. Abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu vyaha byakozwe biri mu mugwi w'ivyaha byo mu ntambara kandi bihohotera ikiremwa muntu. Umwe mu bagize uwo mugwi, Henry Megali, avuga ko gufunga abantu kwakoreshwa mu guhana abatavuga rumwe n'impande zose zari muri iyo ntambara, ariko kandi ko byakunze gukoreshwa cyane na leta ya Syria. Avuga ko gucunagura imbohe byakozwe ku rugero rurenze na leta mu gutera ubwoba abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ubwa mbere mu indwi ziheze. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro ca OMS i Geneve, umuyobozi waryo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa Amerika, ubuseruko bwa Mediterane, Uburaya hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Uwo muyobozi wa OMS yavuze ko ibyo bica intege ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira. Ku bijanye n'incanco, umuyobozi wa OMS yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika, Ghana na Cote d'Ivoire byatanguye gucandaga abanyagihugu bavyo n'incanco z'umugambi COVAX utumbere kugabanganya ku rugero rungana incanco hagati y'ibihugu.